usomye mu itanguriro mu gihimba ca 4 ku murongo w'8 ubwicanyi bwa mbere bwabaye ku isi. Muri uwo murongo havuga ngo maze bari mu gahinga Kayini asimbira kuri Abeli murumuna we aramwica. Urupfu rurinjiye. Ariko kandi inyuma y'ikindi gihe kitari kirekire ijambo ry'Imana ritwereka ko ingeso z'abantu mu isi zaciye zononekara. Mu itanguriro mu gihimba ca 6 havuga ngo nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi kandi ko ivyiyumviro vy'imitima yabo vyamenyereye gukora ibibi gusa na ntaryo. Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mu isi bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati abantu naremye nzobamara ku isi uhereye ku muntu, igikoko, icikwega n'ikiguruka mu kirere kuko nicujije ico nabiremeye. Ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Nukuvuga ngo kubera za ngaruka z'icaha ya migenzo n'inyifato vyo mwijuru vyabuze, ibibi vyarabandanije, ubugarariji bwarabandanije. Imana yabwiye abantu gukwiragira mu isi yose kugira ngo bayiganze. Navuze ko yari yabahaye ububasha bwo gutegeka, gutunganya no kuganza isi. Ariko bigira inama yo kubaka inzu nini kandi ndende kugira ngo bigumire hamwe bose. Mu itanguriro 11 mu murongo wa 4 havuga ngo nimuze twiyubakira igisagara n'umunara uzoshikira ijuru kugira ngo twironderere izina rya rurangiranwa ridusabagire mu isi yose. Imana itanezerejwe n'ubwo bugarariji bwabo irabasanzaza bitewe nuko basanze atanumwe avuga ururimi n'uwundi. Muri ico gihimba ca 11 mu murongo wa 5 no wa 6 araye majambo avuga ngo maze Uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Mu murongo wa 6 Uhoraho aravuga ati raba ni ihanga rimwe kandi bose bavuga ururimi rumwe. None ibi nivyo batanguye gukora. Erega nibagira ico biyumvira gukora noneho nta kizobananira. Nuko ingo tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo ntibumvikane mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiza mu isi yose baca baheba kubaka ca gisagara. Ngiyi inkomoko y'amahanga. Ibihugu n'amahanga atandukanye biba biratanguye. Ariko muri iki cabaye uretse ko aba bantu bari bafise intumbero mbi, harimo ikintu ciza gikomeye. Imana yaravuze ati aba n'abantu bamwe bavuga ururimi rumwe, bahuje umutima n'inama. Nukuvuga ngo ikintu cyose bazogomba gukora nikizobananira. Nagomba kubabwira ko nk'abarundi tuvuga ururimi rumwe, duhuje umutima n'inama, tukaja inama tugakora ikintu ntigishobora kutunanira. Aha rero niyo nkomoko y'amahanga y'ibihugu bitandukanye, kuko umwe wese iyo yagiye yabaye ihanga, wunda bihanga, wunda bihanga. Ayo mahanga rero amaze kubaho, Imana yaciye itoranya ihanga canke igihugu ca Isirayeli. Imana yatoranije igihugu ca Isirayeli ngo ibe icitegererezo c'ihanga rifise Uhoraho ku Imana yaryo. Imana yatoranije Isirayeli ifise iyo ntumbero. Hageze igihe Imana itoranya abisirayeli ifise ya ntumbero nyene ya kera yo kugarukana umuco, imigenzo n'inyifato vyo mwijuru. Hano muri iki gihe Imana yatorananya Isirayeli hariho ibintu bitatu bikomeye cyane Imana yifuza yagomba kubona ko biba mu bwoko bwa Bisirayeli. Icambere, Imana yatoranije abisirayeli ishaka ko ubwa mbere umwe wese muri bo akunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'inkomezi ziwe zose. Ico ni cambere.
ni ukuvuga ngo ubwo bwoko yarabutoranije, abo Bisirayeli iryo hanga yararitoranije kugira ngo umuntu wese ahari akunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'inkomezi zose. Icya kabiri, Imana yifuza ko abantu bari mu Bisirayeli, b'Abisirayeli bose bitondera amabwirizwa yose Imana yabahaye bakayashitsa. Nagomba hako mwumva neza, iyo tuvuze amabwirizwa Imana yahaye Abisirayeli, haraho twihuta kwiyumvira ya mabwirizwa 10 gusa. Ariko usomye igitabo c'Abalewi, igitabo cyo guharura n'igitabo cyo gusubira mu vyagezwe, usanga Imana yabahaye yandi mategeko menshi agenga ubuzima bwabo bw'imisi yose n'ibikorwa bakora ku munsi ku munsi. Uburyo bubaka inzu, uburyo batanga ikimazi, ingene batera imirima itavangwa n'iyindi, abadandaza ingene badandaza, ingene iminzane yabo igomba gutunganywa neza, igasuzumwa ko idakora cyangwa itonona ngo yibe abaza kugura. Ni ukuvuga ngo bari bafise amabwirizwa agenga ubuzima bwose bw'igihugu n'ubuzima bw'umuntu. Icya kabiri rero, Imana yagomba ko bitondera ayo mabwirizwa bakayashitsa. Icya gatatu, Imana yagomba ko Abisirayeli bagiriranira urukundo hagati muri bo, umwe wese agakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Urukundo hagati muri bo, umwe wese agakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Ivyo Imana yabigize itumbere y'iki? Kubera ko Imana yarobanuye Isirayeli mu yandi mahanga, yagomba ko berekana ko karorero kugira ngo amahanga abakikije, ihanga ryose rizofata ingingo. Ni ukuvuga bibabera karorero, ihanga ryose rifata ingingo rivuge riti ivyo ari byo byose tugomba kubaho nk'abarya. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ivyo gukunda Imana n'umutima wose, ivyo kubaha ivyagezwe n'amabwirizwa n'ivyo gukundana, byari bifise umugisha n'umuhezagiro kugira ngo amahanga bakikije arabe ingene bahezagiwe, maze avuga ati natwe turahisemwo dukurikiye ijya nzira nziza. Ngeze ku ca gatanu. None ya majambo twasoma muri Zaburi 33 ku murongo wa 12 asigura iki ufatiye ku ntumbero y'Imana? Aya majambo asigura iki kuri twebwe abarundi? Aravuga ngo hahiriwe igihugu gifise uhoraho kw'Imana yacu, ubwoko yitoranirije kuba abo yiharije. Ano majambo usomye muri Bibiliya, hahiriwe igihugu gifise uhoraho. Mu Giheburayo n'ijambo bita Yahwe canke Jehova. Ni ukuvuga ngo bamwe bavuga uhoraho, abandi bakavuga umukama. Usomye ijambo ry'Igiheburayo ririmwo ivyiyumviro bikomeye bitatu mugabo bihuriza kuri kimwe. Iciyumviro ca mbere kivuga ngo uwamyeho. Iciyumviro ca kabiri kivuga ngo uwuriho. Ica gatatu kivuga ngo uwuzokwamaho. Umukama uhoraho, ni ukuvuga ngo abaho ibihe byose. Hanyuma ngo hahiriwe igihugu gifise uhoraho kw'Imana. Imana ni jambo mu Giheburayo bita Elohim. Ni ukuvuga Imana ariko riri mu iciyumviro gikomeye c'inkomezi n'ubushobozi. Ni ukuvuga ngo tubivuze neza rero muri ano majambo haba havuga ngo hahiriwe igihugu gifise uwamyeho, uwuriho, uwuzokwamaho kw'Imana nk'inkomezi n'ubushobozi bwacu. Ico gihugu rero kirahiriwe. Mu kanya gato
twavuze ko tuza kuvuga ibijyanye n'ubwo buhigwe n'ayo mahigwe Imana isezerana. Ni ukuvuga ko igihugu cyahisemwo uhoraho, uwuriho azokwamaho ngo akibere Imana n'inkomezi. Ni ukuvuga ko guhitamwo uhoraho atubera Imana tuba twiyemeje ibi bikurikira: ko umwe wese muri twebwe akunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'inkomezi zose. Kenshi dukunda kuvuga ngo abarundi twashize Imana imbere. Twebwe turongoye amashengero n'amadini atandukanye, rimwe na rimwe hari aho tubivuga mu mvugo zifobetse, ugasanga rimwe na rimwe turiko turavuga ngo abakizwa, abandi ngo abarokore, abandi ngo abejejwe. Ariko hano ni ukuvuga ngo igihe duhisemwo tugashira Imana imbere, tuvuze ngo twashize Imana imbere, icambere tuba tuvuze ngo twiyemeje ko umwe wese muri twebwe akunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'inkomezi ziwe zose. Icya kabiri, tuvuze ngo dushize Imana imbere, ni ukuvuga ngo twiyemeje ko twitondera ibyagezwe n'amabwirizwa yose Imana yaduhaye tukayashisa. Ibi ndaza gusubira kubivuga ko mu kanya. Twitondera ibyagezwe n'amabwirizwa yose Imana yaduhaye tukayashisa. Hanyuma tuvuze ko twashize imbere Imana canke dushize imbere Imana, tuba twiyemeje ko twemeye kugiriranira urukundo umwe wese mu Barundi agakunda mugenzi we nk'uko yikunda. Bisigura iki rero? Bisigura iki kuri twebwe? Twavuze ubwa mbere, twiyemeje ko umwe wese muri twebwe akunda Imana n'umutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose. Ya majambo avuga ngo hahirwe igihugu umukama abereye Imana, hahirwe igihugu uhoraho abereye Imana. Muri kwa gutakaza kakaranga n'imigenzo n'imico yo mwijuru vyazanywe nuko Adamu ahemukiye igihugu, hadutse abantu basenga imana nyinshi, ibigirwamana. Bisigura ngo rero Imana yatoranije ubu bwoko bw'Abisirayeli ngo abubere Imana, abantu bagire guhitamwo ko bakurikira kandi bakagendanira Imana. Hari imana nyinshi rero abantu basenga. Bibiliya irerekana imana zikomakomeye zishika kuri zitatu. Ibintu abantu bagira ibigirwamana. Imana ya mbere n'amafaranga. Abantu bagakunda amafaranga kuyarutisha abantu bagenzi babo, mbere bakayakunda kugera n'igihe bogera ku rugero rwo gusesa amaraso. Ubu n'umugumwe w'abasenga imana y'amafaranga. Ariko kandi hari n'imana y'igitsina gabo canke gore. Nukuvuga ngo hari amategeko Imana yatanze amwe twavuga abantu bakayarenga, abantu bakagira amasezerano iyo twita contrat social, bagasezerana kuzobana akaramata bagatandukanywa n'urupfu. Ariko bamaze akanya ugasanga umwe ariko aca mu zindi nzira, aja mu zindi nzira, akarenga ibigo, abandi bagashurashura n'ibindi bitandukanye. Abantu benshi ugasanga iyo mana bayigumbiriye, kandi izi mana zica zisambura bwa bubasha bwose Imana yari yazanye muri twebwe. Ariko kandi hari yindi Imana igira gatatu, n'ububasha. Ububasha. Ivyigwa vyakozwe
n'abahinga bajanye baraba ivy'inyifato z'abantu berekana ko izi mana zitatu nabo babigize ko ubushakashatsi. Barerekana baravuga bati ugomba kumenya inyifato y'umuntu, zana amafaranga uyashire harya a, ushire igitsina harya a, ushire n'ubushobozi harya a. Hanyuma uvuge ubwire uwo muntu uti umviriza rero ibi bintu byose wewe ubivise ko ububasha. Mu kanya gato uzobona uwo muntu inyifato yiwe, uzobona uwo ari we neza. Igihugu rero nico gihitamwo uhoraho ngo abe imana yacu. Nukuvuga ngo abantu bafata ingingo yo kureka za mana y'amafaranga, ca gitsina, bwa bubasha, bagaca bugufi, bagahitamo bakavuga bati duhisemwo uhoraho ko ari we atubera imana. Igihugu rero gihisemwo uhoraho muri ubwo buryo gitegerezwa kugira umugisha, gitegerezwa guhigwa, gitegerezwa guhezagirwa. Twitondere ivyagezwe icya kabiri kivuga ivyo kwitondera amabwirizwa n'ivyagezwe vyose Imana yaduhaye tukabishiza. Iyo duhisemwo Imana ko ari yituganza, twitondera ivyagezwe n'amabwirizwa yose Imana yaduhaye tukayashiza. Ijambo ry'Imana nibwirizwa nshingiro ry'ubwami bwo mwijuru, kuko niryo ririmwe ayo mategeko Imana yahaye Mose iha n'Abisirayeli ngo bayitondere. Riratandukanye n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu c'u Burundi. Mu bwami ingena amategeko ajaho, ico umwami avuze gihinduka itegeko. Twebwe muravyibuka ko mu mwaka uheze twatoye kandi turemeza n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu c'u Burundi. Nukuvuga ko muri Republika abantu nibo batora amategeko, nibo bemera ibwirizwa nshingiro. Abantu bajejwe amategeko ni vyiza gose ko bo kwitonda mu gihe cose bashinga amategeko, kugira ngo ntagire igihe bazoshinga amategeko anyurana n'amategeko y'ubwami. Kuko amategeko y'ubwami abayeho nta nama ikorana kandi nta uyarenga. Uyarenze araguhana kuko ibihano birimwo muri yo. Abakurikira makuru murumva ku isi biriko biraba ko hariho ibihugu bimwe bimaze kurenga ibwirizwa nshingiro ry'ubwami, bikazana mu ibwirizwa nshingiro ryabo itegeko rivuga ngo abantu basangiye ibitsina bubakane. Kandi barabikora bagashinga ayo mategeko. Imana irema umuntu hari ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba yakoze. Yararemye umuntu ikimuha umwidegemvye wo guhitamwo ico ashaka. Hanyuma icifata ingingo ko ico umuntu azohitamwo gukora izomureka akagikora. Ibishinga izi neza ko uwo muntu ashobora guhitamwo kwanka gukora ivyimubariye. Ariko iravuga iti niyanka gukora ivyo ndamubariye nzomureka, ariko amategeko arimwo ibihano azomufata. Muri ivyo bihugu rero bamaze gushinga ko abubakanye basanga ibisina bemerwa n'amategeko, nizera ko mwumva ko batanguye kuza baravuga ati mbo ubu rero twasavye uburenganzira bw'uko dushobora gutunga iki abana. Abana bavuye he? Nukuvuga barafashe iyo ngingo mukanze ko bidakunda, kuko kimwe mu bintu vyatumye Imana ishiraho umubano yasavye nuko abantu barondoka bakagwira n'ivy'umubano. None nabo basanze ntibashobora kurondoka, kandi nagomba kubabwira ko ntihagira umuntu bitera ubwoba, ntibizobaho, ntibikunda.
n'umugararizo gusa, n'uburyo bwo kwereka ko bari kure y'Imana. None urumva ariko baravuga bati twasavye uburenganzira bwo gutunga abana. Tuvuze rero ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cy'u Burundi, nagomba ko hari ibintu mwumva. Imana ntaho iraba ryiza Uburundi kubera gusa ko mwibwirizwa nshingiro harimo ijambo Imana. Sivyo vyonyene, nagomba ko mwumva ko ubwo bubasha Imana yaduhaye igihe abarundi bagiye hamwe bakavuga ngo tugomba gushira haya mategeko, duhinyanyura ya mategeko, tuyagire neza gutya, bakavyumvikana bakavyemeranya, ingingo yose iri mwibwirizwa nshingiro itanyurana n'igitabo c'ubwami n'amategeko y'ubwami. Nukuvuga ngo mu gihe umukuru w'igihugu ashize umukono kwibwirizwa nshingiro, nukuvuga ngo Imana nayo ibitera kw'igikumu ikavyemeza nk'ibintu bizogenga igihugu n'ibintu yemera ko bagenderako. Ariko si ivyo gusa, hari ayandi mategeko agenga ibindi bikorwa bitandukanye vy'igihugu. Amategeko agenga abakozi, amategeko agenga urudandazwa. Nukuvuga ayo mategeko yose agiye hamwe tukayemeza, Imana nayo yashira kw'igikumu kandi irakurikirana uko tuyashira mu ngiro. Umusiguzi yabivuze ko mu gihimba ca 5 aravuga ngo ni wasezerana isezerano ku Mana ntutebe kurishitsa kuko idahimbagwa n'ibipfu. Ushitse icyo wasezeranye wopfa umutagira icyo usezerana, hakusezerana ntushitse. Nukuvuga amasezerano yose dushiraho atanyuranye n'ijambo ry'Imana, imbere y'Imana ahinduka itegeko. Tuvuze ngo imbere y'Imana n'abantu tugahagararaho tukavuga ngo jewe nemeye umudamu ko tuzobana kugeza urupfu rudutandukanije. Igihe cyose habaye ikintu gituma mutandukana mudatandukanijwe n'urupfu, nukuvuga ngo hari itegeko mwarenze riri muri kino gitabo. Amategeko rero, iyo tuvuze amategeko ntari bwirizwa nshingiro gusa, ntari y'amabwirizwa 10 gusa, ariko n'amategeko yose agenga ubuzima bwacu. Hanyuma twavuze ko twiyemeje ko Imana ituganza, tuba twemeye kugiranira urukundo, umwe wese agakunda mugenzi we nkuko yikunda. Bisigura iki? Icambere no gutahura no kwemera ko ibintu byose ari ivy'Imana. Muri Zaburi ya 24 mu murongo wa mbere, Imana ivuga ngo isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamo. Amafaranga, imiduga, inzu, amatongo, ibintu byose ni vyande ni ivy'Imana. Nukuvuga ngo twiyemeje kugiranira urukundo hagati muri twebwe, tugomba kumva ngo ibintu byose ni vyande ni ivy'Imana. Kuko burya igihe Imana yarema umuntu, nta gihe na kimwe yigize igira intumbere yuko umuntu agira ibintu aganza. Yamuhaye kugira uburenganzira kuri vyo, kubitunganya neza no kuyibibungabungira, ariko si vyiwe. Ica kabiri hano, guhindira kure cyane agatima ka satundu twanje gatuma abantu bageragezwa kwikumira k'ivy'abandi, kuko ako gatima kava kuri Satani, kava ku badayimoni. Mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igimba ca 6 murongo wa 6 n'uwindwi haravuga ngo ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbagamwe n'ivyo ufise kuvamwe inyungu nyinshi koko, kuko ataco twazanye mw'isi kandi ataco dushobora kuyivanamwo. Yobu yari yarabitahuye neza. Mu gihe c'ingorane aravuga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzosubira mu nda y'isi nambaye ubusa. Kuvuga ko ibintu byose ari ivy'Imana, ndabizi gose ko ata muntu yohava haguruka ngo avuga ati ico kintu urabesheje ndafise ibintu by'iwanje.
ibintu byose, amafaranga yose, ibintu byose ni iby'Imana. Ni ukuvuga ngo ukuje iminwe misa hageze kugenda nuko nyene. Iyo umuntu atashe turamuherekeza tugakora ibintu byiza cyane, nta na kimwe bari karabona, kuko igihe yagenda yagiye iki iminwe misa. Ni ukuvuga ngo ibintu n'ivyande ni ivy'Imana. Nico gituma tugomba kumva neza ingene tubikoresha, ko turiko dukoresha iki ubutunzi bw'Imana. Hanyuma kumva neza ko ivyo dufise Imana yabiduhaye, idushiraho ngo tubibungabunge, twongere tubizigame, kandi ko izobitubaza umunsi umwe ingene twabungabunze tukazigama ivyo bintu. Yesu yigishije abigishwa biwe babwira ivy'umutunzi n'umworo. Babayeho, umutunzi amererwa neza, umworo aragogwa, agwara n'ibisebe, yipfuza kurya ibikoroka biva ku meza y'umutunzi ntiyabironka, mugabo isehiragera barapfa. Umutunzi aja kubabazwa mu muriro. Umworo nawe agenda mu ijuru ngo aja mu gikiriza ca Aburahamu. Wa mutunzi ari mu muriro abona umworo ari mu gikiriza ca Aburahamu, atabaza Aburahamu ati ndakwinginze tuma Lazaro akoze isonga ry'urutoke mu mazi ajojotereze ku rurimi rwanje kuko ndiko ndasha. Aburahamu aramubwira ati aha ntivyoroshe, ikirere kiri hagati yacu namwe ngaho ni kirekire ntibikunda. Ati basi ko bidakunda mutume apfume agenda kwisi aburira abo tuvukana ntibaze bansange hano. Aravuga ati oya, baravise Mose n'abavugishwa n'Imana, bakwiye kubumvira, nibatabumvira bazogusanga hano. Hariho bamwe bihende bakiyumvira ngo uwo muntu yagiye mu muriro kuko yari umutunzi na buhoro. Muribuka mu ijambo ry'Imana ko uretse Salomo mu butunzi bwiwe yaratunze kurusha abandi bantu bose. Umuntu bariko baraganira mu gikiriza ciwe hari wa mworo yitwa Aburahamu, yari mu biliyonere wa mbere, yari umutunzi mu batunzi ba mbere bakomeye. Nukuvuga iki? Hariho umutunzi yagiye mu ijuru, hariho n'umutunzi yagiye mu muriro, bivanye ingene bafashe ubutunzi. Umwe akiyumvira ko ari gwiwe akabukoresha mu kwikunda, uwundi akiyumvira ko ari ubw'Imana akabukoresha mu guhesha izina ry'Imana icubahiro. Igihe ibintu bigenze uko, turashobora rero kuvuga dushize amanga tuti harahiriwe Uburundi n'abarundi, kuko abarundi bakunda Imana n'imitima yabo yose n'ubwenge bwabo bwose n'inkomezi zabo zose. Igihe twabigenjeje kurya, umwe wese muri twebwe avuga ashize amanga ati harahiriwe Uburundi n'abarundi, kuko abarundi bakunda Imana n'imitima yabo yose n'ubwenge bwabo bwose n'inkomezi zabo zose. Turashobora kandi kuvuga tuti harahiriwe abarundi n'Uburundi, kuko bitondera ivyagezwe n'amabwirizwa yose Imana yaduhaye kandi tuyashitsa. Ubwa gatatu, harahiriwe abarundi n'Uburundi, kuko abarundi bafitaniye urukundo ku buryo umwe wese akunda mugenzi we nk'uko yikunda. Ico gihe rero ka gace ka kabiri muri wa murongo wa 12 wo muri Zaburi 33 gaca gashika. Abantu nk'abo rero ngo Imana icibatoranya ikabagira inyegu, ikavuga ati aba bantu ndabashimye, babaye inyegu yanje. Babivana mwiki? Imigani 14:34 havuga ngo ubugororotsi bushira hejuru ihanga, ariko icaha gitukisha amoko. Mu gusubira mu vyagezwe 28 ku murongo wa mbere kugeza 14 hariho ibintu vy'umugisha. Hamwe rero yavuga ngo barahiriwe, iki gihugu kirahiriwe. Ubwo buhigwe n'ubuhe? Icambere, Imana izodushira hejuru gusumba yandi mahanga. Muraza kubiraba, tobera amasaha ndagomba ko nyarutsa mpeze mu gihimba ca 28 umurongo wa mbere kugeza 14. Icambere, Imana izodushira hejuru gusumba ayandi mahanga, kuko twakoze vya bintu bitatu. Nukuvuga dukunda Imana n'umutima wose, twitondera amabwirizwa yose, kandi dukunda bagenzi bacu nkuko twikunda. Icya kabiri, Imana izoduha umuhezagiro mu bisagara, iduha umuhezagiro mu matongo.
gatatu, Imana izoshira umuhezagiro wayo mu ruvyaro rwacu, umwimbu wo mu ndimiro zacu, uruvyaro rw'ibitungwa vyacu, inka, impene, intama, inkoko n'ibindi. Kane, aho tubika ubutunzi mu mabanki no mu bigega hazoba umugisha, niko vyanditswe mu ijambo ry'Imana. Gatanu, tuzogira umuhezagiro aho tuja hose. Gatandatu, Imana izotuma abansi bacu basindwa, bazozana n'inzira imwe baje kudutera bahunge baciye mu nzira ndwi. Indwi, uhora hazorungika umugisha ube mu gihugu cacu, mu bigega vyacu no mu vyo dukora vyose. Umunani, azoduhagarikira tumubera ihanga ryera twitondera ivyagezwe vyiwe. Icenda, amahanga yose azobibona adutinye. 10, Imana izokugurura ijuru ritanga imvura igihe caryo, izohezagira ibikorwa vyacu vyose, amahanga yose azoza tugurane, ariko twe nawe tuzogurana. 11, uhoraho azodushira mu kibanza c'imbere, ntazodushira mu kibanza c'inyuma, tuzokwama turabo hejuru ibihe vyose. 12, ivyo nuko bizogenda nitwitondera ivyagezwe vy'uhoraho tukabishitsa. Muri ivyo vyose nta kibanza c'ubunebwe kirimo, ntihave hagira ngo umuntu azosenga ngo azabona vyaje. Nukuvuga ngo abantu bategerezwa gukora bagatunganya ibikorwa vyabo. Ntihaze hagira umuntu asenga ngo Imana ikorora ibirato mwijuru, nta mbata iriyo. Ntihagira umuntu azosenga ngo Imana ikorora igitenge kivuye mwijuru, nta kotebu iriyo. Ntihagira umuntu azosaba Imana ngo ikorora amafaranga ave mwijuru, nta mabanki ariyo. Nukuvuga ni wasenga Imana hakagira umuntu akuzanira ibiharage, uze wibuke ko Imana ikwibukije iti ibi biharage genda ubiteke, wibuke ko uyu muntu yafashe isuka kabirima, ejo nawe akiri isuka ugenda ugire gute urime. Icanyuma, ingaruka ziri ku gihugu n'abantu batatoranije uhoraho ku Imana yabo. Muri Matayo 21 ku murongo wa 43 avuga ngo nico cyatumye ndababwira yuko ubwami bw'Imana muzobwakwa bugahabwa ihanga ryamwe ivyamwa vyaryo. Zaburi 9 mu murongo w'14 naho avuga ngo abanyakibi bazosubizwa ikuzimu, mbere n'amahanga yose yibagira Imana. Muri cya gihimba nyene cyo gusubira mu vyagezwe 28 uhereye ku murongo wa 20 ku murongo wa 15, icambere tuzogira umuvumo mu gisagara, tugira umuvumo hehe mu ndimiro igihe tutazokubaha uhoraho. Ubwa kabiri, ububiko bwacu mu mabanki no mu bigega buzobamwe umuvumo, niko vyanditse. Gatatu, uruvyaro rwo mu nda zacu, umwimbu wo mu ndimiro, uruvyaro rw'inka n'imikuku bizobamwe umuvumo. Kane, tuzogira umuvumo amaja n'amazi. Gatanu, uhoraho azoturungikira amananiza no kwihebura mu vyo tuzogenda dukora vyose kubera twamuhevye. Gatandatu, azodutera ikiza kitwumireko, aduteze ibizotuma tugenda twikwega tugwaragurika n'ibindi. Mubandanye musome. Duhisemo kutumvira Imana, ntakabuza ko iyi mivumo izodushikako. Mu kurangiza rero nagomba kurangiriza kuri aya majambo aboneka mu gusubira mu vyagezwe 30 umurongo wa 15 n'uwa 16. Haravuga ngo eheraba uyu munsi ndabashize imbere ubugingo n'amahigwe, urupfu n'amagogo. Imana igomba ko tugira gute duhitamwo, kuko uyu munsi ndababariye gukunda uhoraho Imana yanyu no kugendera mu nzira yiwe no kwitondera ivyagezwe vyiwe, amabwirizwa yiwe, amategeko yashinze, kugira ngo mubone kubaho muroranigwe, uhoraho Imana yanyu ababere umugisha mu gihugu c'Uburundi. Imana ibahezagire. Hahiriwe igihugu umukama uhoraho abereye Imana, intara yitoreye ngo ibe icibare cayo. Uyu munsi nitwahitamwo gutyo ayo masezerano turayafise, reka dusaba Imana. Mana yacu, turakwinginze ngo nk'abarundi udufashe. Ubwa mbere tugukunde n'imitima yacu yose, n'ubwenge bwacu bwose, n'inkomezi zacu zose. Ubwa kabiri twitondere amabwirizwa yo mu ijambo ryawe, amabwirizwa ari mu ibwirizwa shingiro, amabwirizwa ari mu bindi bitabo vy'amabwirizwa yose agenga ubuzima bw'igihugu cacu. Ubwa gatatu, Mwami, uduhe gukundana, umwe wese yitwarike mugenzi we, tugiranire urukundo, umwe wese akunde mugenzi we nkuko yikunda. Maze Mwami
udusezeranire kuzoduha umugisha wose ukatubako. Reka rero uhezagira igihugu cacu c'u Burundi, twemeye kugushira imbere n'ivyo twiyemeje, mbisenze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.